je naho rabona mama mwijoro hewe afata amavuta y'inka kayisiga umubiri wose ndawe yarinze apfa umubiri wiwe wugaye ubona ari umumama afise umubiri wugaye. Hari abantu jewe ari naho duhora duhura nkumva ngo mbega mana umengo noza nkabacamaga mu maso ubona ko bafise amaga. Shalom bakunzi bino mboneshakure holycanaantv turongeye kuramutsa mu izina rya Kristo Yesu tubaha kaze mu biganiro bicishwa kwino mboneshakure mu butumwa bwiza mukurikirana buri munsi ku munsi mu mavideo mukunda kubona tuba turi kumwe canke abari jende nyuma ya kamera ukamufise nuriya muvyeyi ari kuri kamera meze neza. Nukuri je ndashima Yesu. Asha ndashima Yesu meze neza. Yamviye amahoro. Amen. Ndamushimira cyane. Amen. Nuwo gushimwa, nuwo gutazigwa imisi yose. Hari abantu rero bakubona bakibaza uyu mumama mu buhe buzima ko tumubona asa neza. Yamafise ubutumwa mbe nyine ijambo utanga buri munsi uri kuraye. Ijambo nta handi riva. Ijambo riva muri Bibiliya. Amen. Hama ikindi bikava no kuhishurirwa. Revelation. Nasanze mpemu yera niwe dushoboza. Amen. Kuko je ndibuka kera hari gihe nasoma Bibiliya nkumva nta n'ikintu nokuramo na kimwe. Nkumva mbega ibi bintu none abandi babikura hehe. Ariko nasanze ukubitebamo ngira ngo muramaze kumva ko iyo nsenze mvuga ngo mpemu yera mwene dufashe mwene turongora mpemu yera niwe mufashe mpemu yera niwe mwigisha nagira ndabibabwire kandi ndamubakundishe mpemu yera ni watuma uhishura gucukiye kuvuga n'icyo gukora. Mpemu yera si kibanza kinini mu bugingo bwacu. Rero igihe mubana nawe ni wagenda guhishurira icyo ukwiye gukora n'icyo ukwiye kuvuga. Ego. Murakoze cyane reka dutangure mudushira mu biganza by'Imana kazi. Mana imbabazi n'urukundo ukwiriye gushimwa no kunenahazwa nawe waremye bose Mana watugiriye neza wa Mana we. Waduhaye umwana wa Yesu Kristo ngo adupfire ku musaraba kugira ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko araga ubugingo budashira. Uduhana mpemu yera umufasha kugira ngo abane natwe aturongore kandi atwigishe kandi adukomoze kandi adushoboze gukora ibikorwa byiza biguhimbara. None Mana y'amahoro dukwiye guhora tugushima uko bukoye niko bwije ntacyo utakoze kugira ngo tube mu buzima bwo gutsinda. Waduhaye n'ijambo ryawe riturera riduteza indero tugira abana b'Imana. None Mana y'amahoro ni wakira ayo mashimwe uko nta kindi duse twoguha ibyo twoguha byose niwe babiduhaye ariko icyo dukwiriye nicyo tubereye gukora iminsi yose ni ukugushima. Ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye ko byumvise. Amen. Amen. Uyu munsi tuganira kwibanga ryo gusa neza, kwibanga ryo kuba umuntu ameze neza ari mwe mpemu yera ari equilibre kuvuga ngo mu mpemu mu bugingo no mu mubiri ariko turagaruka cyane kuri apparence ko umuntu asa neza agaragara neza. Mu byukuri umuntu aravye mu mahawura aramubona nk'umuntu mwiza asa neza niko kuri ariko masho kwibaza ufise imyaka ingahe? Simike. Rero byose 60 ndayirenze. Yo ndayirenze iminsi. Umengo ufise imyaka 28. Ibyo bintu ni bibi kandi Imana izobikubaza. Umuntu abiravye nivyo yobona. Ariko kimwe yego kimwe gusa nagomba kuvuga kandi ngomba kubwira abagore bose banyumva n'abagabo ndabibabwira. Yego Ikintu ca mbere nabonye gituma umuntu aguma ameze neza no kwikunda. Uvuze kwikunda umenga tuba kumva mu egoisme nivyo? C'est pas l'égoïsme.
ifo kwikunda, ifo gukunda umubiri wawe, ifo kumva yuko ikintu cyose cyotuma ugubwa neza uteza kukirondera, sivyo? Je nasanze abantu benshi batikunda. Hariho kubwira ngo jewe ngo none ngo jewe ngo hari ukindaba indi ukeneye kwa kuraba. Cyane bivuga abakenyezi canke abagabo. Abamaze kuba barakubwira ngo jewe ngo jewe ngo ntawe ukindaba, ntawe ukikuraba, ukeneye ndakuraba. Ukeneye ukuraba. Ariko ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo uyu mubiri wacu ni ingoro ya mpemu yera, sivyo? Uyu mubiri wacu dubwiza kuwentretena neza, uriko uravyumva? Duteza kuwufata neza. Ndagomba kubanza kubwira abadamu, ifoko umenya ngo mbega amavuta nkwiye kwisiga mu maso n'aya, mbega amavuta nkwiye kwisiga ku mubiri n'aya. Kuko haraho usanga abantu nk'ubu abadamu barakunda kugira iyo ngeso, bagahura n'umuntu akamubaza ngo hewe yo ubisiga yahe mavuta, abonye umugore afise akabiri keza, agaca ashaka kwisiga amavuta nk'ayiwe, kandi ayo mavuta batajanye n'umubiri wiwe. Usanga ni babandi ngaye amahere yaje ngaho yabira buje, urumva wewe ushaka kugira kwisiga ibyo abandi bisiga, ariko nagira ndabahanure, niba wamaze gutora amavuta yawe wisiga mu maso ukabona yagutotse, umakura ayo nyene, ntiwigere uhindura. Ntuvuge ngo reka nanjye se nanaka. Genda guha akarorero cyere, amavuta nisiga mu maso sinshobora guhindura naho wogira gute, nayo nyene. Ipuderi nisiga mu maso kuva niyo nyene, sinigera mpindura, sinigera mbaza n'umuntu ngo mbega wisiga iki. Eka ntavyo nkeneye kumenya jewe ibyanje n'ivyo oye sindabihindura. Rero nagomba gutera kamo umudamu wese anyumva, reka kujura hindagura, ayagutotse nayo guma kurayo. Hanyuma nagira ndakubwire, hariho amavuta atuma umubiri wawe wegerana, kuko hariho umubiri ubona ko uri kurasaza, ariko hariho umubiri usubira ukaregenera ampuze yawe, umubiri wawe ugasubira ukegerana, bayita anti-age. Mbega wari uzi ko n'amavuta y'inkara amavuta meza gose? Wow. N'amavuta meza atuma umubiri udasaza. Tena hora mbona mama mwijoro, hewe afata amavuta y'inka kayisiga umubiri wose. Ndawe yarinze apfa, umubiri wiwe wugaye, ubona ari umumama afise umubiri wugaye. Kuko hari abavuga bati ayo mavuta azimvye y'amantiage asaba amafaranga menshi. Oya, eka urashobora no gukoresha beurre de karité, ukayisiga mwijoro nkamwe nayo we kirazira kuyisiga ku murango, kuko abara amavuta aremereye kuyisiga ku ruzuba urumva aca guhoma. No kuyisiga mwijoro ugiye kuryama atazuba muhura naryo, ku murango ukamenya ko tutakwisiga utuvuta tworoshe two mu maso, ukagerageza kujuragira utuentretien t'umubiri, ukagira amagomage. Ushobora no gukoresha ni concombre ni carotte, ugasanga umubiri wawe usa neza. Rero ivyo bisaba bisaba umuntu yikunda, ukaja kuma internet ukaraba utuntu naturel ujura koresha. Uyo mwete ugira ugira umuntu yikunda, yiha agaciro, kuko ibyo bintu ntupfa kubironka gutyo, urabirondera. Ubundi akubwira ngo je kwika ivyo no birondera, ntaco bimbwiye jewe, no akifata nk'umugabo akifata no umugore nishugwe, ateza kwamara ivomerwa risa neza. Mwavuze icyo ariko
tugaruke gatoya mwabuze ku mavuta mutubarire ku kintu cyo koga isuku ryo koga umugore si n'umugore umuntu wese uroga mu gitondo neza ugafata umwanya ukoga sivyo hanyuma no mwijoro imbere kujya mu gasoro koga hari abantu menga batinya amazi ugateza koga ugateza kugira isuku hari abantu usanga namakwa hahe ifise urutashe rungana gutya ngaha mukwaye impuzu yiwe aciye iruhande yawe ugasanga ufunga amazuru hariho amasabune hariho indimu ushobora koga mukwa ukahamwa kugira ngo ugire isuku umubiri wawe ukawukunda ukagira utu exercice kugira ngo ugerageze ko umubiri wawe umunonotse ukagira utumarshi naho naje bingora mugabo hari ama exercice ntashobora kudakora kugira ngo ngume ndisu denko rero umuntu no kwikunda ukamenya ngo uyu mubiri utawufashe neza nawe ndazoza kugufatira neza rero kandi nukuri hari abantu jewe dari naho duhora duhura nkumva ngo mbega mana umengo noza nkabacamaga mu maso ubona ko bafise amaga mu maso rega cyenegera ndakubwira ntubona kujyaye mbega no bivuga gute n'ikirengo ugasanga cara uragenda nko muri cyaje kwa mbega bavyita gute nk'amaga ugasanga ugiye ngo bagufashe kuyoza bakube banyukure bagiriki no mu maso birakenera kwanyukugwa hanyukugwa niki hariho bintu bakoresha bya gommage ugakura ko amaserire yononekaye agakenera kuva ko mbwara umuntu atabizi ko ivyo bikogwa barabikora ukagira iyo gommage igakura ku duserire twose twapfuye kugira ngo izindi shasha zigaragare n'amapaho yawe ashobore guhema neza rero byose byo kugira ubimenye nuko ba wikunda utikunda wumva ngo ivyo oye eka byo ntibindaba mugabo bira ubundi byabwirizwa kukuraba rero nta kizana byose birakorerwa byose biragusaba kubirondera kandi iyo birondeye urabimenya novuga na byinshi mugabo hajya nta gice c'umubiri na kimwe kidafise amavuta yacu eka ijisho rirafise amavuta yayo intoki zirafise amavuta yayo mu maso barafise amavuta yagenewe aho kunda umva ikintu cyose igice c'umubiri cyose ufise hariho amavuta ari specifique kuri ico kintu none ibyo uzobimenya utabirondeye rero biragusaba kubirondera kandi hariho n'abavuga ati sevraye hariho bimwe biba binazimbye gato umuntu adashaka kuronka ubwo buryo mugabo tugira Imana ubu uye kuri YouTube urasangaho ibintu bishobora kugufasha ikintu cyose wovuga ngo kugira nantotene iki nokoresha iki jewe jo bundi naratangaye nk'ibiganza vyuma naragiye kuri YouTube kugira ndabe ikintu cyoshobora kugufasha sanga ufashe umunyu sivyo umuntu wese yabasi ibiganza vyumye ufashe umunyu ukawushiramwo ubuki hama ukamasa mu ntoki nukuri intoki zawe wumva zahinze nk'izakayoyo zoroshe urumva ko bigira nka une fois la semaine none bya bintu hari umuntu yoyo nanigwa kuronka kabuki nakunyu urumva rero byose birasaba umwete nishaka kugira ngo ushobore kwantata n'umubiri wawe umeze neza rero ntivyizana okay murakoze cyane dukundire utubarire ku bintu by'ibifungurwa navyo hari umuntu akubita ibintu by'ibifungurwa icyabonye akabaca afata ugasanga bagasiga mubaza ngo mbe ngufungura iki ko tubona usigaye usa neza ibintu nk'ibyo urumva gufungura mpava ntabivuga neza kuko hari abavyigiye mugabo ikintu nabonye gusumba na regime burya kurya indyanke ukedika umubiri wawe inda yawe estoma yawe
kutayuzuza. Naho ufata nk'iyo regime kugira ngo ubanze ute hanyuma ubone kuyedika uyihe quantity atari nyinshi. Burya ikintu nabonye kuguma urya ukuzuza inda ukarara wuzuye inda, mana yanje nukuri uravyibuha. Igihe cyose jewe nagize akadisipline kuko nanje birangora mugabo ndagerageza buhoro buhoro, nkagerageza mukate nk'ubu nsa n'uwawuretse kuko uramvyibusha nkaca ndarya ivyamwa, ariko ivyamwa urumva biranazimvye ubu uye hariho abato bishobora. Rero ibintu vyo gufungura haraho umuntu yonabivuga ugasanga ariko avuga n'ibintu bigoye, mugabo ni vyiza yuko umuntu mu vyo kurya agerageza gufungura, gerageza kwiyedika urya indya nkeyi. Indya nkeyi ntugume wuzuye urumva biteza kugora na estoma yawe kubidigera neza. Ariko singomba kubyinjiramo gose kuko sindi umuspecialiste w'ibyo bintu. Hariho abavyigiye bashobora guhanura umuntu ingene akwiye gufungura kugira ngo umubiri wiwe ugume umeze neza. Ariko kimwe vyose biva ngene wikunda. Hariho umuntu yavuga ati jewe biro mfise no ifoko ngerageza, ariko ni vyiza ngo tugerageze kugira ngo tugume tunonotse. Kuko n'umuvyibuho urengeje n'ingwara, bigutera ingwara, ugasanga ntukibasha no gutambuka, ugasanga amakarosero yakuzuyemo n'iki. Rero biradusaba kwikunda. Nanje ndiko ndibarira, ndiko ndibwira kuko nanje urabona ko mbyibushe gose. Oya si cyane aya abanze mugabo ni imyaka irimo, kameme ni imyaka irimwo. Hagiye ku muntu akura ibiro biraza byanka byakunda, mugabo ubundi ndagerageza kutafata ibintu byose mbonye, ego nkagerageza ubuye ndiko ndagerageza gufungura indya nke zishoboka. Okay, murakoze. Tugaruke ku buzima bw'amahitamwo bufatiye ku kintu umuntu ashobora gufata kwantretena igice kimwe mu coca cy'ubugingo n'icumubiri. Twariko tuvuga kwantretena umubiri, uduha akarorero kuri wewe. None kuri babantu baba bashize umutima ko Yesu agiye kuza, ibyo kwitaho umubiri ntibiri ngombwa, ugati je mafumu ivyo mfata ntaco bitwaye, kubera ikindi ndakuja kurondera ibintu byinshi byo gufasha no mubiri kandi ndabizi kuzobora. Hari abantu bafise uko kuntu bumva ivyo bintu, akumva ko ikintu agomba gushira ko inguvu ni gusenga cyane, kubana n'Imana cyane, uyu mubiri ntaco n'ubundi uzobora. Hakaba n'amakorasi abantu batera avuga ko imibiri izobora, atari vyiza kuyitaho. Urababwira none Yesu azoza ryari? Ari uwo bazi umunsi n'umwaka? Babitubwiye muri commentaire. Urumva ati Yesu nivyo azoza, kandi yavuze ngo nzoza ata kintu na kimwe cyahindutse mu buzima bw'umuntu. Abantu bazoba bari mu maproje nk'uko bahora, bazoba bajya banywa barongora barima bakaba nta kintu kimwe kizoba cyahindutse. Rero uyu mubiri Yesu yawutubwiye ko ari ngoro dukwiye gufata neza, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Dukwiye gufata neza kuko niyo ngoro niho impwemu iba, niho umushahuba, birinda kuba bimeze neza, uwo mubiri umeze neza. Kandi utanawantretiennye ushobora no kwandura ibigwara. None umwanya Yesu ataza ngo agutware uyu mubiri wone ntuzobabara. Erega hariho n'umuntu yiraba akavuga ati yo ndumva vraiment ntakiri fier y'umubiri wanje. Urumva? Ariko vyari vyiza ko uyu mubiri uguma ugerageza. Nukuri hari n'abantu basaza ukabaraba ukibaza ati none uyu muntu iyi myaka ariko aravuga niyo. Jewe hariho umukecuru duhora duhura mu cyumba cy'amasengesho kuri eglise, ni certain paysan, mugabo je ndiko ndamuraba mana ndumigwa. Barakubwira ati uye mu bantu bangana nta muntu numwe akibaho. Ariko uravye umubiri wiwe, uravye umubiri wiwe ukaraba ingene akomeye, ndavuga uyu muntu arafise ibanga. Ibintu bipfa kwizana, arugaye
kandi arashaje antuka baravuga ko imyaka 100 yo bayishikana abamuzi akaba kizana kuri eglise akirirwa mu cumba c'amasengesho akaba ari wawunda kubwira ati reka ntere haleluya nshima Imana ko Imana yatuzigamye yanzigamiye abantu ukumva ko ari wawunda azi ubwenge agitanga imitwaro havuga nto uyu muntu hari banga afise rero ni byiza ngo naho kura naho usaza none tusaza umeze neza Imana ntivyanka ko abantu bifata neza hariho abantu bazi ngira kwisiga bazi kwifa bazi ko kwientretenir umengana makosa sibyo sibyo babona nka mahawura afise amahereni afise rujarevre kafise ibisuko ngo ni sicaha neka donc bisigura ngo hari abantu bagiye bubakira ku bintu atanico bimaze kandi bibaruhishije bagoma bacira imanza abantu ahubwo bakaguma ariko bitera ibyaha kandi atanico bimaze uraze gucira ikintu urubanza umuntu atanico harimo wumva atari wewe uri kuriruhisha kandi witera ibyaha wenyene ega no kunegura none tuzi ko kunegura abantu ari icaha imbere y'Imana donc rero numva ngo by'ukuri umuntu akwiye kwikunda akwiye gukunda uyu mubiri akawentretena agasaza nitoto agasaza ameze neza wa murakoze cyane mutanze impano zidasanzwe nibaza ko buri muntu wese akeneye kubaho no kuramba akwiye kubimenya bimwe mu bintu Imana itanga nk'umugisha ku bantu bayo ni kubaha ivyiyumviro hari ijambo ry'Imana mu Abaroma 12 ku murongo wa 2 ahavuga ngo ntimushushanywe n'ivy'iki gihe yamara muhinduke gose mugize imitima misha kugira umutima musha ni imwe mu ngabire Imana iha umuntu akamenya ubwenge buvuguruwe akamenya igikwiye mu gihe kibereye akamenya ingene avyifata ego hari ibintu abantu twakiriye kandi ari kinyuma ca Satani ababituzaniye baze gituma bari ko batubwira ivyo babibo bifitiye inyungu zabo mugabo kugira baduhende rero ubutumwa nasanda ari ushobora kubakuramwe ibyo ushaka byose ukabicurika kandi bigakunda ariko ni byiza ko tumenya ukuri kw'ijambo hamwe na mwe mwero byose birashoboka ego amen waturangiza katosaye mu dusengere niwe usenga usenga nagusengera urazi ko nawe ukeneye gusenga dukeneye kumva ijwi ryawe udusengere kandi usenga neza Thierry ego vuga n'amajambo meza Imana iguhezagire amen kadusenge Mwami Yesu turagushimiye kubw'imbabazi zawe tugushimiye ko kunda abantu bawe Pawulo yandikiye Abatesalonike arababwira ngo umwami Yesu naza adusange ubugingo impwemu n'imibiri yanyu bize bisangwe ngo bitagira ku mugayo hari abantu bafata imibiri yabo bakayifata ukutariko ariko no kuyitaho twumvise ko ari ingabire y'Imana kuko ni kimwe mu bitanga kuramba no kumererwa neza ijambo ryawe riravuga ngo muzorinda mwisazira mukifisa amakame mugifise ubushobozi mugishobora kubaho mumeze neza ngo abasore bazovugishwa n'uhoraho ngo abatama nabo bazobona ibyo beretswe ijambo ryawe rivuga ngo bazisazira bafise inkomezi kandi birashoboka cyane ku bantu bawe utanga umugisha kandi uwuha uwugeretse ko kugira amagara meza dusenze dusaba ngo utange ubwenge bwo gushobora gufata neza imibiri abantu wabahaye kugira ngo bayikoreshe neza icyo wabaremeye gukora mwami kugira ngo umugambi wawe ukomeze kuba icyo ngushimira nuko amaproje yose ukora mu isi ukeneye mu partenaire yitwa umuntu ukomeze guha abantu ubuzima bwiza ukomeze kuba abanyamugisha mu buryo ushobora gufata neza imibiri wabahaye twese ubiduhe kugira ngo dushobore kwitaho imibiri waduhaye ntituze tuyibazwe nk'abayisamaye ko urakoze ko byose ubigenza neza mu izina rya Kristo Yesu amen.